Mwiriwe neza bakundwa inshuti zanje bene data muri ngaha. Kuri jewe nihigwe kandi n'umugisha ukomeye kubana namwe muri uyu mwanya kugira ngo dusangire umwanya wo kuyaga muri iri joro aho tugira twegurira Imana iki kibanza. Nico gituma ngomba gusoma mu byahishuriwe Yohana ikigabane ca 22 ku murongo wa 6. Reka dusome kandi no mu Baheburayo ikigabane ca 12 ku murongo wa 22 kugeza kwa 24. Haravuga hati mu Baheburayo ikigabane ca 12 umurongo wa 22 kugeza kwa 24. Haravuga hati ariko mwegereye umusozi Siyoni no mugwa w'Imana nzima Yerusalemu ho mwijuru, ni ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika, ni ishengero ry'abana b'imfura banditswe mwijuru. Mwegereye n'Imana umucamanza wa bose, n'Impwemu z'abagororotsi batunganijwe rwose. Mwegereye na Yesu umuhuza ahesha isezerano risha. Mwegereye n'amaraso acucagirwa avuga ivyiza kurusha ya Abeli. No mu byahishuriwe Yohana 22 umurongo wa 6 haravuga hati arambarira ati ayo majambo nayo kwizerwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera Impwemu z'abavugishwa nayo, yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira bibeho vuba. Impwemu z'abavugishwa, icyo nico cigwa cacu muri uyu mwanya. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Nk'uko biri mu vyanditswe, Imana ni Imana igera Impwemu z'abavugishwa. Izo mpwemu Imana irazivuga, irazivuga mu vyanditswe vyose. Kubera ko yo ari Imana igera Impwemu z'abavugishwa, rero turakeneye kumenya iri banga ry'Imana igera Impwemu z'abavugishwa, kandi dukeneye kumenya abari bo izo mpwemu izo arizo, n'ico arico impwemu z'abavugishwa. Igihe Imana yaremye ikiremwa muntu, Imana mu gitabo c'Itanguriro ikigabane ca mbere umurongo wa 26 kugeza ku wa 27, aho havuga uko gukurikira. Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri. Aha turashobora kubona ko Imana yavuze iti tureme umuntu gute? Tureme umuntu mu ishusho yacu, ase natwe. Hanyuma ku murongo wa 27 haravuga hati nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo, mu ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri.
hanyuma haheze igihe Imana yari kumuha kamere. Ishusho y'Imana ni teofaniya, ni umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, ari wo witwa kandi jambo yahoranye n'Imana kandi akaba yari Imana. Kandi nk'uko uwo mubiri wa teofaniya umeze, ari wo kandi witwa Impwemu. Imana ubwa mbere yaremye umuntu afite ishusho yayo, ni ukuvuga yaremye umuntu, yabanje kugira umuntu impwemu, kandi ibyo byabereye mu buringanire bwa gatandatu, aho yamuhaye umubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, umubiri w'umumarayika, umubiri nk'uw'abamarayika, ni impwemu. Yesu wenyine ubwiwe ariko aratubwira muri Luka mutagatifu, aho atubwira icyo ari cyo impwemu. Igihe Yesu yazuka, abigishwa biwe baragize ubwoba cyane. Nimurabe mu kigabane muri Luka mutagatifu ikigabane cya 24 umurongo wa 36 kabandanya. N'igihe inkuru yari yakwiragiye ishikira n'abigishwa biwe yuko Yesu yazutse, bakiri ko baravuga ivyo, aho inkuru zari zamaze kubashikira, zivuzwe na Mariya Magadalena n'abandi bantu, n'ababandi bari ko baja i Emawusi bavuga ko Yesu yazutse akabiyereka. Bakiri ko baravuga ivyo, Yesu ubwiwe ahagarara hagati muri bo, arababwira ati amahoro abe muri mwebwe. Ariko bafatwa n'ubwoba, bacika ivutu, bagira ngo n'umuzimu babonye. Arababaza ati kibahagaritse imitima niki, kandi niki gitumye muburanisha imitima? Nimurabe ibiganza vyanje n'ibirenge vyanje, mumenye ko ari jewe ubwanje. Nimunkorakore murabe, kuko umuzimu utagira inyama n'amagufa nk'ivyo mumbonana. Kuko impwemu ni umubiri wa teofaniya wo mu bundi buringanire, kandi nimba ari impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu, ni umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Muri ubwo buringanire niho haba umubiri wa teofaniya wa Yesu Kristo, ari wo witwa marayika w'uhoraho cyangwa marayika w'isezerano. Ni umubiri w'umumarayika ariko wo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi umubiri w'umumarayika wo mu buringanire bwa gatandatu niwo mubiri Imana yaremeye Adamu mu nkomoko, mu ntango. No muri Yohana mutagatifu ikigabane cya mbere umurongo wa mbere ukabandanya, haratubwira hati bwa mbere na mbere jambo yariho, kandi jambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana ubwa mbere na mbere, byose byaremwe nawe. Mu byaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Dusomye kugeza ku murongo wa 4. Hanyuma ku murongo w'9 muri iki kigabane nyene cya mbere muri Yohana haravuga hati umucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si. Ninde yaraje? Jambo uwaronye n'Imana akaba yari Imana. Uyo no mubiri wa teofaniya w'Imana. Uyo mubiri w'umumarayika w'Imana witwa marayika w'uhoraho cyangwa marayika w'isezerano, ari wo mubiri usa n'uyu mubiri wacu, ariko wo mu bundi buringanire. Kandi Imana iri muri uwo mubiri wayo wa teofaniya, aho niho yaremeye isanzure ryose. Kandi umubiri nk'uyo wa teofaniya niwo Imana yahaye Adamu. Iraheze ishyira ubugingo bwa Adamu imbere muri uwo mubiri wa teofaniya. Hanyuma haheze igihe imuremera umubiri w'inyama yukuye mu mukungugu wo ku isi. Iraheze ishyira Adamu imbere muri uyo mubiri w'inyama, ishyirayo umubiri we wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Rero yari afise ishusho umubiri wa teofaniya, afise na kamere, igice gifadika, kamere k'Imana. Rero kamere y'Imana yarabonetse igihe Imana yigira umubiri
ikaba hagati mu biremwa abantu nk'uko biri muri iki gisomwa cyo muri Yohana Mutagatifu ahavuga hati umucyo w'ukuri wakira umuntu wese wari kuraza muri iyi si yari mu isi kandi isi yaremwe nawe ariko isi ntiyamumenya yaje mu vyiwe ariko abiwe ntibamwakiriye no kuvuga ihanga ry'Abaheburayo yaje kuri bo ariko bo ntibamwakiriye ariko abamwakiriye bose nibo bizeye izina ryiwe yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana nibo batavyawe n'amaraso canke no kwifuza k'umubiri canke no kwifuza k'umugabo ariko bavyawe n'Imana abana bizera Kristo bamwakiriye nk'umukiza wabo bakoza ibyaha byabo mu maraso ya Kristo bakaronka Impwemu wiwe yera gutyo bakaronka ishusho y'Imana baronka umubiri wa teofaniya umubiri nk'uw'umumarayika umeze nk'umubiri w'abamarayika wa Yesu Kristo umeze nk'umubiri wa teofaniya w'abamarayika witwa marayika w'uhoraho. Rero harabandanya havuga hati kandi uwo jambo yihaye umubiri abana natwe. Murabona jambo wahoranye n'Imana akaba yari Imana yihaye umubiri yigize umuntu aba hagati mu biremwa abantu yiyambitse umubiri w'inyama imbere muri uriya mubiri w'inyama witwa Yesu hari Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya. Imana iri muri uyo mubiri wa teofaniya. Iyo teofaniya iyo shusho y'Imana igaragara ariko yo mu bundi buringanire. Imana yari imbere muri iyo kamere y'umuntu ari we yabayemwo Imana mu mwuzuro wayo wose kandi Imana yari muri Kristo. Imana iri mu mubiri wayo wa teofaniya yari muri Kristo iriko iriyuzuza n'abari mu isi. Rero biciye mu kuvuka ubugira kabiri iyo iraryoha umubiri wa teofaniya nk'umumarayika wo mu buringanire bwa gatandatu umeze nk'umubiri wayo wa teofaniya. Mbega uwo mubiri uva he? Kuri uwo mubiri wa teofaniya w'Imana niho hava umubiri wacu natwe wa teofaniya. Muri we hari ubugingo kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Aho niho hava ubuzima ku byaremwe byose. Aho niho hava ubugingo bw'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana kuko muri uyo mubiri niho Imana iba. Uwo mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu n'umubiri uboneka w'Imana wo mu buringanire bwa gatandatu n'ishusho igaragara iboneka y'Imana. Icyo nico gituma mu isezerano rya kera abantu benshi bavuze ko babonye Imana ariko icyo bari babonye yari ishusho y'Imana umubiri wa teofaniya w'Imana kuko nta muntu n'umwe yigeze abona Imana neza nk'uko imeze. Ni ukuvuga uwari imbere muri uyo mubiri wa teofaniya yari Imana uwo nta n'umwe yigeze amubona ariko babonye umubiri wa teofaniya w'Imana uw'Imana yari kirabamwo. Nicyo kimwe nk'uku kwa mwebwe nanje turiko turabonana ariko turiko turabonana gusa tubona imibiri yacu ifadika ariko kubera ko twebwe turi ubugingo buzima ntituriko turabonana kuko ntitwoshobora kubona ubugingo. Murabona uko ni nako mwebwe ndababona namwe mukambona ariko tubonana gusa igice gifadika ari uwo mubiri wacu. Kandi uko niko abera bo mu isezerano rya kera babonye Imana abavugishwa n'abandi bantu benshi kandi bavuze ko babonye Imana imbona nkubone ariko icyo babonye n'umubiri wa teofaniya w'Imana yari kirabamwo. Hanyuma nabo mu isezerano rishasha no mu isezerano rya kera haravuga ko n'umwe yigeze abona Imana. Imana yarabwiye umuvugishwa n'Imana Mose igihe yari yifuje kubona ubwiza bw'Imana yifuje kubona Imana yaramubwiye iti nta muntu yombona mu nyonga ngo abeho. Rero uraza kumbona mu bitugu gusa. Yari kubona ibitugu vy'Imana ibitugu vy'umubiri wa teofaniya w'Imana ibitugu vy'iyo shusho y'Imana iyo teofaniya y'Imana. Kandi umubiri wa teofaniya nk'uwo niwo Kristo aduha tumwakiriye nk'umukiza wacu tukoza ibyaha byacu mu maraso yiwe tukaronka Impwemu wiwe yera. Icyo nico gituma umuntu akenera kuvuka ubugira kabiri kuko igihe umuntu yavyagwa n'abavyeyi biwe bo ku isi yaronse umubiri upfa ubora umara igihe gito kandi byongeye yaronse n'Impwemu yo mu isi yo mu buringanire bwa gatanu. Impwemu yemeye gutangwa n'Imana yabonetse mu bugombe buhaswe bw'Imana. Umuntu twararonse umubiri ufadika upfa umara igihe gito n'Impwemu yo mu isi. Icyo nico gituma hakenerwa ko haba kuvuka ubugira kabiri kugira ngo turonke ishusho y'Imana uwo mubiri wa teofaniya umeze nk'umubiri wa teofaniya w'Imana
biciye mu kuvuka ubwira kabiri, hanyuma naho ku munsi w'iherezo tukaronka ishusho y'Imana, gutyo tukagira ishusho n'akameremere vya Yesu Kristo, gutyo ku munsi w'iherezo icongeye ku ishusho ari uwo mubiri wa teofaniya, tukaronka kameremere ifadika ari uwo mubiri ufadika uhoraho kandi uhawe ubwiza umeze nk'umubiri wa Yesu Kristo umukiza wacu. Rero nimurabe igituma bikenewe ko haba ukuvuka ubugira kabiri. Igihe twavyagwa n'abavyeyi bacu bo ku isi, twavukiye mu isi kandi tuvyagwa n'isi. Icyo nico gituma rero twavukiye mu bwami bw'umwansi w'Imana, kandi icyo nico gituma Kristo avuga ko dutegerezwa kumwakira, tukamwizera, tukamwakira kugira ngo dushobore kuba bidegemvya, kuko bitagenze uko ntitwoshobora kuba bidegemvya, ntitwoshobora kwidegemvya ku bwami bw'umwansi w'Imana, ubwami bwa Sekibi, ntitwoshobora kwidegemvya ku isi, ahubwo twogumye turi nk'abaja, nk'abagurano, kuko tuvyawe n'abavyeyi bacu bo ku isi, twavukiye mu isi ariyo igenzurwa n'umwansi. Ariko we yaratwimuye adukura mu bwami bw'umwijima atwimurira mu bwami bw'umuco bwa Yesu Kristo, kandi yaratwisharitse ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu umwami wacu. Yaraduhaye umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Rero ubu twavutse turi nk'abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Uko ukuvuka ubugira kabiri, aho umuntu avuka ari nk'umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa w'Imana. Ariko iyo umuntu avukiye ngaha ku isi avyawe n'abavyeyi biwe bo ku isi, ntaba yavutse ari nk'umwana w'umuhungu cyangwa w'umukobwa w'Imana, aba yavukiye mu bwami bw'umwijima, kandi aba yavutse ari nk'umwana w'isi. Kandi icyo nico gituma umuntu aba afise impwemu yo mu isi, kandi icyo nico gituma umuntu akenera kuronka ukwidegemvya, ukubohorwa. Muzomenya ukuri, kandi ukuri ni Kristo, kandi uko kuri kuzobaha ukwidegemvya, kuzobabohora. Ukubohorwa, ukurokogwa nk'uko Imana yakoreye ihanga ry'Abaheburayo hariya muri Egiputa. Imana uko kubohorwa iragukora mu buryo bw'impwemu, kugira ngo idukure muri Egiputa yo mu buryo bw'impwemu, mu bwami bw'umwijima, ubwami bwa Sekibi, gutyo itwimurire mu gihugu cy'isezerano cy'ubwami bw'Imana. Murabona, nuko gutyo iduhe umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu wo mu bwami bw'Imana. Rero izi mpwemu za teofaniya nizo mu buringanire bwa gatandatu, kandi ubwoko bw'izo mpwemu nizo mpwemu z'abavugishwa, kuko ubwo nibwo bwoko bw'impwemu ya Yesu Kristo. Ubwo nibwo bwoko bw'impwemu yitwa marayika w'uhoraho, ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Ariko iyo mpwemu yarigize umubiri, aba hagati mu ihanga ry'Abaheburayo, amenyekana ku izina rya Yesu. Aho hari iyo mpwemu ya teofaniya y'Imana yitwa umumarayika w'uhoraho canke marayika w'isezerano, kandi igihe yigira umuntu yarakoze igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba i Karuvariyo biciye muri uyo mubiri. Ni igikorwa cyari cyarashushanijwe mu isezerano rya kera, gishushanwa mu buryo butandukanye, ariko muri uyo mwanya mu kuza kwa marayika w'isezerano aje ari mu mubiri w'umuntu, yarakoze ibintu byose yari yarashushanirije mu isezerano rya kera mu mashusho n'ingero, mu bigereranyo. Rero ubwoko bw'impwemu nk'iyo nyene, marayika w'uhoraho, uwo mubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu, iyo niyo mpwemu twebwe turonka iyo tuvutse ubugira kabiri, kandi ubwo nibwo bwoko nyene bw'impwemu y'abavugishwa n'Imana nabo mu buringanire bwa gatandatu. Ni imibiri ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu,
rero nimwitegeze mu baheburayo ikigabane cya mbere umurongo w'indwi haravuga hati kandi iby'abamarayika yarabivuze ati hindura abamarayika bayo imiyaga abasabyi bayo ibahindura imbeya z'umuriro. Muri iki kigabane nyene cya mbere umurongo wa 14 haravuga hati mbega abamarayika bose si mwe muziyikorera zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Izo mpwemu zikora n'abavugishwa ni mpwemu z'abavugishwa zirungikwa ku isi zikarungikwa ku bantu b'Imana kugira ngo zibazanire ijambo ry'Imana rihishuwe ryo muri buri gihe canke ryo muri buri kiringo kinini. Kandi ubu bwoko bw'iyo mpwemu ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu nizo izi mpwemu ndwi ziri ngaha mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya mbere umurongo wa 4. Haravuga hati jewe Yohana ndabandikiye mwebwe abo mu mashengero ndwi yo muri Asiya, ubuntu bube muri mwebwe n'amahoro biva kuri yo iriho kandi yamyeho kandi igirize biva no ku mpwemu ndwi ziri imbere y'intebe yayo. No mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 4 umurongo wa 5 haravuga hati kandi kuri ya ntebe y'ubwami hava imiravyo n'amajwi n'imituragaro imbere y'iyo ntebe nizo mpwemu ndwi z'Imana. No mu byahishuriwe Yohana 5 umurongo wa 6 haravuga hati mbona hagati ya ntebe na vya binyabugingo bine no hagati ya babakuru umwagazi w'intama ahagaze asa n'uwishwe afise amahembe ndwi n'amaso ndwi. Nivyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwama zija mu isi yose. Izi mpwemu ndwi z'Imana zirungikwa kuja mu isi yose sikindi no kugaragara indwi kwa mpwemu w'Imana kwabereye mu bamarayika ntumwa ndwi b'ibihe ndwi by'ishengero ry'abanyamahanga. Muri bo hakoreye impwemu ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, impwemu y'ubukozi yo mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri wa teofaniya mu buringanire bwa gatandatu urakorera muri umwe muri abo bamarayika ntumwa no kugaragara indwi kwa mpwemu w'Imana ahakorera izo mpwemu ndwi z'Imana zarungitswe kuzunguruka mu isi yose. Ivyo turabona ko n'Imana yabivuze biciye no mu mvugishwa n'Imana Zekariya mu kigabane cya 3 umurongo w'9 no mu kigabane cya 4. Mu kigabane cya 3 umurongo w'9 haravuga hati eheraba ibuye nshinze imbere ya Yosuwa, kuri iryo buye rimwe hari kwa maso ndwi, nzorica kw'amagagwe nikoraho nyene ingabo agize, kandi ukugabitanya kw'ico gihugu nzogukuraho umunsi umwe. Nimurabe aya maso indwi n'aya maso nyene indwi aboneka ku mwagazi w'intama ku mahembe yawo ndwi, arizo mpwemu ndwi z'Imana. Amaso ashushanya abantu bafise amayerekwa abavugishwa. Iyo havuzwe amaso indwi haba hariko haravugwa abantu babona kure indwi, abavugishwa n'Imana indwi, intumwa ndwi Imana yari kuzorungika ku isi. Kandi iyo ivuze amaso y'umwagazi abiri haba hariko haravugwa ubukozi bubiri bw'ubuvugishwa, aribo Mose na Eliya, ibiti vy'imyelayo bibiri. Ubu naho muri Zekariya ikigabane cya 4 umurongo w'10 haravuga hati mbega hari uwogaya ibikira umugero ku munsi w'intangamarara, bazonezerwa babonye karisho mu ntoke za Zerubabeli. Ya yandi ndwi nizo nyonga z'Uhoraho zinyuranganya mu isi yose hirya no hino. Kandi izo mpwemu ndwi za teofaniya z'abamarayika ntumwa ndwi, murabona ni imibiri yabo ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu. Iyo mibiri yarabonetse mu gicu cyafashwe ifoto mu kwa kabiri tariki 28 umwaka w'1963.
igihe hariya muri Tucson, Arizona, Revera William Branham yaduzwa, adugijwe n'abamarayika, adugana nabo, na cyane cyane yadugijwe n'umwe wo muri bo, kandi yajyanywe ari kumwe nabo muri iki gicu cyakozwe n'abamarayika. Muri iki gicu arico mwebwe mugihindukije mukirabisha iburyo, murabona ko gica gicapura mu maso h'umwami. Aha hari abamarayika ntumwandwi b'ibihindwe by'ishengero ry'abanyamahanga bari mu mibiri yabo ya teofaniya, hamwe n'uwundi mumarayika yaratandukanye n'abandi, ari we nawe nyene yari mu mubiri wiwe wa teofaniya, kandi uwo mumarayika ni wafise ikimatanijwe c'indwi. Uyu mumarayika atandukanye n'abandi, kandi uwo mumarayika niwo ku munsi w'iherezo ategerezwa kuza agaragaye biciye mu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, kugira ngo habe ugushitswa k'umugambi wose uri mu kimatanijwe c'indwi, kugira ngo gutyo hashitswe umugambi w'Imana wose w'ikimatanijwe c'indwi. Nuko hanyuma akora igikorwa cyiwe cyo kwisubizwa ivyiwe. Kristo marayika w'isezerano akora igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Umumarayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru. Rero impwemu z'abavugishwa, twabonye ko ari imibiri ya teofaniya y'abavugishwa. Ni imibiri ya teofaniya imeze nk'umubiri wa teofaniya wa Yesu Kristo, kandi umubiri wa teofaniya wa Yesu Kristo witwa marayika w'uhoraho mu isezerano rya kera. Hanyuma murabona mu nyuma yaraboneka ameze nk'umumarayika cyangwa ameze nk'umuntu, umubiri nk'uw'abamarayika, ariko yaranaboneka ameze nk'inkingi y'umuriro. Rero Kristo muri mpwemu yera, murabona yaranabonetse ameze nk'inkingi y'umuriro igihe yiyereka Sawuli w'i Tarusi ari mu nzira ajya i Damasiko. Nuko Sawuli yaciye ahinduka yizera Kristo, yarihishuriye Sawuli w'i Tarusi. Igihe Sawuli w'i Tarusi yabona uwo muco, muri uwo muco ijwi ryaramubwiye riti, Sawuli Sawuli umpigira iki? Murabona umuntu niwe yari muri uwo muco ariko arahavugira. Biragoye gutera imigere mu mihunda. Sawulo araheza aramubwira ati, urinde ga mwami, no kuvuga Elohimu, aturinde. We yarazi ko yari ya wundi nyene marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano yari yeretse umuvugishwa n'Imana Mose muri cya gisaka cyakamwe umuriro, kandi uwo niwe yari yarabohoye ihanga ry'Abaheburayo. Sawuli rero yaciye abwira Sawuli ati, ndi Yesu uri kurahama. Marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano yarabwiye Sawuli w'i Tarusi ati, ni jewe Yesu uriko urahiga. Rero aho yariko arakoresha izina ry'igitwikirizo cy'umubiri, umubiri yari yigaragarijemo mu mwuzuro wose, agakora igikorwa cy'ubucunguzi ku musaraba Karuvariyo. Kuko uhoraho wo mu isezerano rya kera ni Yesu wo mu isezerano risha. Icyo nicyo gituma iyo havuzwe ngo kuri uwo munsi uhoraho hazomenyekana ko ari umwe n'izina ry'iwe ko ari rimwe, kandi ngo uhoraho azoba umwami aganje isi yose. Mu isezerano risha uwo ni Yesu Kristo, azoba ari nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, ariko araganza nk'umwana wa Dawidi. Rero turashobora kubona ko abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bakiriye Kristo nk'umukiza wabo, bakoze ibyaha byabo mu maraso ya Kristo, baronka umubiri wa teofaniya nabo nyene. Icyo nicyo gituma Yesu yavuze, ariko aravuga kuri aba bato bato bashushanijwe mu bana, aribo bashushanya abatoranijwe b'Imana, abagize ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Yaravuze ati, abamarayika babo babona mu maso mu nyonga za data buri munsi. Umumarayika cyangwa abamarayika babo ni imibiri ya teofaniya, iyo mibiri nk'iy'abamarayika. Kandi umwe wese wo muri mwebwe arafise umubiri w'umumarayika, na jewe nanje. Uyo mubiri
w'umumarayika witwa marayika w'uhoraho ashagaje impande zose z'abamwubaha akabarokora. Abari ko barasengera Petero igihe yari yagizwe imbohe akugurwa hama akakomanga ku rugi, umwigeme yitwa Rode akugurura yuzuye umunezero, abonye ari Petero ntiyugurure, agaca abwira abari imbere mu nzu ati ni Petero. Bo bavuze bati uri umusazi, si Petero n'umumarayika wiwe. Ni ukuvuga bari bibaza ngo ni umubiri we wa Teofaniya, kandi yaza kuba yari yapfuye Petero yari kuba ari mu mubiri we wa Teofaniya, kandi yari kuba biyeretse. Ariko yari Petero, ntiyari Petero ari mu mubiri we wa Teofaniya, ahubwo yari Petero ari mu mubiri wiwe w'inyama. Ariko ubu Petero ubu bari mu mubiri we wa Teofaniya, n'abigishwa nabo hamwe kandi n'abakristo ba kera bo mu ishengero mu ntango zaryo n'abo mu bihendwi, kandi abo mu bihendwi hasigaye gusa abo mu gihe cy'indwi nibo bakiriho kugeza ubu. Abo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka nabo barahari bose, uretse gusa nka 2 cyangwa 3 babaye baritangira imbere bakagenda, ariko bo bazogaruka. Bo babaye baragenda imbere kandi bariko baba mu mibiri ya Teofaniya mu buringanire bwa 6. Ariko twebwe twifuza aho kwambugwa umubiri ufadika, twifuza ko twokwambikirwa kuri uyu mubiri nyene tugahindurwa tukaronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza. Gutyo umubiri wacu wa Teofaniya ukaronka inzu ifadika ihoraho kandi hawe ubwiza, inzu yo kubamwo. Nuko gutyo duheze tube ngaho turi mu mubiri wacu wa Teofaniya, mu mubiri ufadika uhoraho. Gutyo tugira ishusho umubiri wa Teofaniya hamwe na kameremere umubiri ufadika wa Yesu Kristo, tugira ishusho na kameremere vya Yesu Kristo. Rero turabonye ibanga ry'impwemu z'abavugishwa, kandi turanabonye ko n'abizera Kristo nabo baronka impwemu y'ubwo bwoko nyene yo mw'ubwo buringanire nyene. Rero izi mpwemu z'abavugishwa zirarungikwa mu gihe uja mu kindi no mu kiringo uja mu kindi, kugira ngo zizane ijambo ry'Imana mu gihe ziba zije kubamwo. Izo mpwemu zigirwa ijambo, haza umubiri wa Teofaniya ukigaragarira mu mubiri w'umuntu. Muri abo bavugishwa bo bakaronka guhishurwa kuvuye ku Mana, kuzaniwa abantu mu gihe Imana ibarungitsemwo, kandi abo baba ari ijambo rigaragariye mu mubiri w'umuntu mu gihe baba babayemo, kuko bo si kindi ahubwo n'abantu baba barimo impwemu ya Teofaniya mu buringanire bwa 6 igaragaye, iriko irakora biciye muri bo. Rero nimurabe ingene Kristo atubwira mu kigabane cya 3 mu byahishuriwe Yohana. Reka turabe nga umurongo wa mbere, haravuga hati: kandi wandikire umumarayika w'ishengero ry'Isarudi uti ufise impwemu ndwi z'Imana n'inyenyeri ndwi. Aravuga ibi ngaha, turashobora kubona ko Kristo ari we agenzura, niwe agaba afise uburongozi ategeka, kandi niwe afise ubutware inganji kuri izi mpwemu ndwi z'Imana. Abamarayika ntumwa ndwi hamwe n'impwemu ndwi za Teofaniya nazo zikorera mw'aba bamarayika ntumwa ndwi. Rero muri iki gihe cy'iherezo Yesu Kristo aravuga ati: jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo mu mashengero. Ivyo biri mu byahishuriwe Yohana 22:16. Mu byahishuriwe Yohana 22:6 naho haravuga hati: arambarira ati ayo majambo nayo kwizegwa n'ay'ukuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo yatumye umumarayika wiwe kwereka abagurano biwe ibigira
bibe mu mashengero. Mbega none ninde uyu mumarayika ntumwa? Reverend William Branham ariko aravuga kuri uyu mumarayika ntumwa ku rupapuro rw'amajana 301 mu gitabo cy'ibimatanijwe aravuga ati, mwitegereze neza igihe Imana yagira ibohora isi y'imbere y'umwuzure yarungitse inkukuma, no kuvuga umuvugishwa Nowa. Igihe yafata ingingo yo kubohora Isirayeli naho nyene yarungitse inkukuma, inde? Mose. Mwibuke yuko iyi Imana irungitse inkukuma, uwo aba ari umuvugishwa. Igihe Imana yafata ingingo yo kurokora Isirayeli yarungitse inkukuma. Mwe ntimwizeye ko igihe Yohana yari ku kizinga cya Patimo ubwo butumwa bwari butunganye cyane kugeza aho butashoboye gushikirizwa umumarayika? Umumarayika rero ni intumwa, ariko muba muzi yuko iyo ntumwa yari umuvugishwa? Munabyizeye? Reka tubihinyuze turabe mu byahishuriwe Yohana 22:9, turabe ko atari inkukuma, yari umumarayika, intumwa, ariko yari umuvugishwa. Niwe yahishuriye Yohana iki gitabo cy'ibyahishuwe mu mwuzuro. Jewe Yohana nije numvise ibyo ndavyibonera. Rero reka turabe ibyo Yohana yabonye. Jewe Yohana nije numvise ibyo ndavyibonera, maze kuvyumva no kubibona nikubita imbere y'ibirenge by'umumarayika abinyeretse ngira ndamusenge. Nawe uwo mumarayika arambarira ati, sigaho ntubikore, namuvugishwa n'Imana n'umwe w'ukuri yokwemera gusengwa cyangwa intumwa iyo ari yo yose. Ati, kuko ndumugurano mugenzawe n'uwa bene so abavugishwa n'uwa bitondera amajambo y'iki gitabo Imana bari yusenga. Biri mu byahishuriwe Yohana 22:8 kugeza ku 9. Igitabo rero cyari gitunganye cyane kandi ni ijambo ry'Imana. Iki gitabo rero cyari ingirakamaro cyane kandi ni ijambo ry'Imana. Icyitonderwa, iyi jambo ry'Imana rihishuwe ritegerezwa kuzanwa n'umuvugishwa, kuko uwo wenyene niwe ijambo ry'Imana rishikirako, kuko izo ni mpwemu zikora zirungikwa n'Imana kugira ngo zizanire ijambo abaragwa agakiza. Abantu b'Imana mu isezerano rya kera zarizaniye ihanga ry'Abaheburayo, mu isezerano rishya naho izo mpwemu zizana ijambo ishengero rya Yesu Kristo. Aba bamarayika ntumwa n'ibihembwe by'ishengero ry'abanyamahanga ni mpwemu zikora zagaragariye mu mibiri y'abantu, ni mpwemu zikora zo mu buringanire bwa gatandatu. Imibiri ya Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu yarungitswe mu mibiri y'abantu muri buri gihe. Izo mpwemu zagaragara ziriko zizana ijambo muri buri gihe, kandi umumarayika w'umwami Yesu Kristo yarungikiwe Yohana intumwa kugira ngo amuhe guhishurwa kuri mu byahishuwe, hanyuma arungikwa ku ishengero rya Yesu Kristo kugira ngo arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Uyo ni mpwemu y'umuvugishwa, ni umumarayika ntumwa, impwemu ya Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu irungikwa ku ishengero rya Yesu Kristo mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo kugira ngo arishingire intahe y'ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba. Rero nimurabe, Imana ni Imana igera impwemu z'abavugishwa, kuko ku Mana niho hava izo mpwemu z'abavugishwa. Izo zikomoka ku Mana, zikomoka ku mubiri wa Teofaniya w'Imana, niho hava imibiri ya Teofaniya y'abavugishwa hamwe n'imibiri ya Teofaniya y'abana bose b'Imana iyo baronse ukuvuka ubugira kabiri. Kandi iyo ni ishusho y'Imana. Rero turabonye iri banga ry'impwemu z'abavugishwa. Muri iki gihe cy'iherezo twari kuzoronka impwemu y'umuvugishwa akomeye cyane inyuma y'umukundo wacu Umwami Yesu Kristo. Ni impwemu y'umuvugishwa w'ikiringo kinini aza kugira ngo azane ijambo ry'ikiringo gishasha, ikiringo cy'ubwami, kandi azazanye ubutumwa bw'ikiringo kinini, kandi azagaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Iyo mpwemu igaragarira mu wacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo umukiza wacu. Impwemu z'abavugishwa. Umuvugishwa n'Imana Mose igihe kimwe yavuze ati, icoma abantu bose buhoraho bakaba abavugishwa nawe. Nimwitegereze, ivyo nivyo Imana iriko irakora. Iriko irakora ukuvuka ubugira kabiri, iriko iraha umwe wese mu bizera Kristo abakira mpwemu wiwe, iriko irabaha umubiri wa Teofaniya, impwemu ya Teofaniya mu buringanire bwa gatandatu, kandi
bumvise ijambo ry'ubuvugishwa rya Kristo ryumvikana biciye mu mumarayika n'umwe wa Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. Iryo jambo rishika ibwina mu bugingo bwabo, kandi baca bavuga bati ibyo nivyo nari niteze ndindiriye. Ubutumwa buvuye ku mpwemu y'umuvugishwa yo mu buringanire bwa gatandatu buhura n'abantu bafise impwemu yo mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri wa teofaniya, impwemu iyo baronse ivuye kuri Kristo, kandi abo ntibashobora kwanka ijambo, ntibashobora kwanka ukuri kw'Imana guhwanye n'igihe cy'iherezo. Ni nk'uko batashoboye no kujyanka ijambo ry'Imana abatoranijwe bo mu bihe byarenganye. Rero impwemu z'abavugishwa niyo mubiri ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu y'abavugishwa, kandi ni impwemu zikora ubwo bukozi mu gihe Imana ibizirungitse, kandi n'abamarayika bakora. Ni impwemu zikora, ni impwemu za teofaniya zikora, zirungikwa zivuye ku Mana mu buringanire bwa gatandatu niho ziva. Rero bo bararonka guhishurwa kw'Imana kuvuye mu buringanire bwa gatandatu bakakuzana ngaha, kuko bo barashobora kubona no kumva ibiri mu bundi buringanire, kuko baza bafise integerabwenge zibiri zikorera icyarimwe. Kandi mu yandi majambo, barashobora kumva ijwi ry'Imana, bakabona amayerekwa, bakaronka uguhishurwa kuvuye ku Mana ko mu gihe baba bayemo, kuko uko niko uguhishurwa kw'Imana kuza ku bantu bayo. Uguhishurwa kuza biciye mu mpwemu y'umuvugishwa y'ibirungitswe muri buri gihe no muri buri kiringo. Kandi ku munsi w'iherezo Yesu Kristo arungika impwemu y'umuvugishwa, umumarayika ntumwa wiwe, ku munsi w'iherezo akaza agaragariye mu mubiri w'umuntu, kandi azoba ari uwacunguwe n'amaraso ya Kristo. Uwo azoba ariko arakorerwamo n'iyo mpwemu ya teofaniya, iyo mpwemu y'umuvugishwa muri kino gihe cy'iherezo. Ya mpwemu nyene y'ubuvugishwa yaha Yohana guhishurwa kuri mu vyahishuwe hafi mu myaka 2000 iheze yarenganye. Rero turabonye icyo ari cyo impwemu z'abavugishwa. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'impwemu z'abavugishwa, ndabashingira n'intahe y'uko Imana ari Imana igera impwemu z'abavugishwa. Iyo umuntu avuye ngaha akaba yari uwizera Kristo yavutse ubugira kabiri, abandanya ariko araba mu mubiri we wa teofaniya, no kuvuga mu mpwemu yiwe ya teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu. Kandi iyo umuvugishwa n'Imana arangije ubukozi bwiwe ngaha, abandanya ariko araba mu mubiri we wa teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu. Iyo ni mpwemu y'umuvugishwa. Rero muri iyo mpwemu y'umuvugishwa habandanya hariko haraba ubugingo bw'uwo muvugishwa. Ni nk'uko bigenda no ku bugingo bw'umwe wese mu bantu bava ngaha, ariko bakaba bari baravutse ubugira kabiri, bakomeza ubugingo bwabo bukomeza buri ko buraba muri iyo mpwemu ya teofaniya mu buringanire bwa gatandatu. Rero ubu twarashitse mu gihe cy'iherezo, kandi twabonye iri banga kugira ngo dushobore gutahura neza umumarayika wa Yesu Kristo wari we. Ni impwemu y'umuvugishwa yarungitswe ku ishengero rya Yesu Kristo mu mubiri w'umuntu, mu wacunguwe n'amaraso y'umwami Yesu Kristo. Kuri jewe ryari ihigwe rikomeye kuba ndi kumwe namwe muri iri joro, ndiko ndabashingira intahe y'impwemu z'abavugishwa, ndabashingira n'intahe y'Imana igera impwemu z'abavugishwa, ndabashingira n'intahe y'umumarayika wa Yesu Kristo yarungitswe n'umukunde wacu umwami Yesu Kristo kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Ese imigisha ya Yesu Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese, ikaba no kuri jewe nanje, kandi se vuba twese twohindurwa tukabana n'abapfuye bizeye Kristo niyo bazuka, nuko twese tujanwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu rugo rwa Data wacu mu ijuru, mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Umumarayika wa Yesu, iyo niyo ndirimbo uyu azanye, kuko
twari ko turavuga ku mpwemu z'abavugishwa, kandi umumarayika wa Yesu ni mpwemu y'umuvugishwa irungitswe kuri uyu munsi w'iherezo. Ni ukuvuga ko ari mpwemu ya nyuma y'umuvugishwa iyi Imana yari kuzorungika ku isi, ku ishengero ryayo kuri uyu munsi w'iherezo. Kandi iyo mpwemu y'umuvugishwa niyo izokora no mu nganji y'imyaka 1000. Niyo ifise iramukiwe gukora ubukozi bwo mu kimpumbi kigira 7. Umumarayika wa Yesu, umwami Yesu yatumye umumarayika wiwe, yamutumye ku mashengero yose kugira ngo ashinge intahe y'ibintu bigiye kubera ku munsi w'iherezo. Uyo ni umumarayika w'umwami Yesu Kristo, iyo mpwemu y'umuvugishwa yarungitswe ku ishengero rya Yesu Kristo mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo. Ya mpwemu nyene yaha Yohana guhishurirwa kuri mu byahishuwe, yayirungitse kugira ngo itumenyeshe twebwe insiguro y'ubu buvugishwa buri mu byahishuwe, ubuvugishwa buhwanye n'iki gihe cy'iherezo. Umumarayika wa Yesu mu munsi mushasha w'igihe, igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, kandi mu munsi mushasha w'ikiringo, ikiringo cy'ubwami, mu munsi mushasha ugizwe n'imyaka 1000, ikimpumbi kigira 7. Rero twebwe ubu turakurikira umukundo wacu umwami Yesu Kristo, umukiza wacu. Ubwo arongika umumarayika wiwe kugira ngo ashinge intahe y'ibi bintu mu mashengero. Turi kumwe n'uyo turegera cyane Kristo kugira ngo dukurikire Kristo iminsi yose y'ubuzima bwacu, nuko turushirize gutahura cyane umugambi wiwe, integuro yiwe yo muri kino gihe cy'iherezo. Imana ibahezagire kandi mubandanya mugira ijoro ryuzuye imigisha ya Yesu Kristo umukiza wacu.